Kuryamana n'umuntu angana na papa wawe uribaza yuko vyoba bifasha iki kuri wewe canke vyoba bigize iki? Ico bifasha canke Yeah. ico bingize kuri jewe Yeah. ndabona neza ko umaze kuryamana n'umuntu asumba papa wawe canke angana na papa wawe Yeah. meme akuruta imyaka myinshi bituma ejo ngeze kuba ndahantu hama abakobwa bamwe twabana hamwe bambwira ngo Lina ngo wowe ngura umubono sana Kabisa. ngo erega n'isura urashobora kuyidandaza muri ibi canke biriya siko rero baragutwenga nk'uje ndafise abagenzi bantwenga bambwira kubera iki udashobora kwifiga amavuta meza kubera iki udashobora kuronka imodokari Kabisa. ese nka bose bafise imiduga kandi yabo kandi Yeah. baba ahantu heza ikibazo nibaza ko gituma mu bituma ejo hacu hononekara mugabo info ukuye amaboko mu mpuzu umenya gukora wese wumva ukora ibintu kubera ko ubishaka hama ubikorera umuntu mungana bazi uwo muwe gusumba kuja kubikora n'abantu bakuze bagusumba imyaka ni n'umuvumo nibaza ko ari n'umuvumo mariage ni foto omwe uvuga ati duhurira rero canke mbiri izo tike inze tubigirire iyo uri ndakubone canke duhure kwanza nimba wambwiye ko unkunda garamiya kira inze ndagusanga iyo uri tubivugane tubonane omwe izo nayo mafoto muga tutarabonana nkabijya vyandi mpora mbona oya n'ukuri Bibaza yuko vyoba nabo bambwira ngo arakenye urumva hari abahungu bashira imbere ubukene nkamubwira tuzorondera kandi tuzoronka uyaye peut-être ko yari yihuriye n'undi muntu afise umufungo yo mutamufungura umuhungu akuzarenza 30 kandi afise akazi none ushaka ubuzima buri hayi gute baho mu buzima bwawe wenyene ivyo guma wibaza ngo nzoronkeje hari n'ibihe nkogera utararonka mugabo wa muntu wamushira mu nzu mufise ubumwe Imana irabahezagira muronse ikibondo Imana ntiyokomera ko umwana yitwa n'inzara wagora my people lizeze ko mumeze neza iyo mumeze neza hano tumeze neza yishoboye msegondo Suraina aka the one only umuntu wabone murabona nze yuko mbafise big LHG murabona nze yuko mbafise byishimo bidasanzwe ikamaze nagusaba kugira subscribe kuri Best Friend Check BFTV murabona nze yuko mbafise umunezero udasanzwe ariko uno mwigi murabona nze yuko afise na vibe ariko nawe basufashe ndamukize ko yadukurikirana hama nawe uca winjira introduction yiwawe kugira tukumve muransanzwe muramumenyereye mu maretse mu gice cy'u Burundi ariko ndakeneye yuko na big energy kugira vibe yiwe tunayibone Lina meze neza. Yes wagwan this is Lina Movies from BFA kabisa yeah ndabaramukije mwese abakunzi turi no mu gihe cy'umwaka uri kurarangira igihe cy'umwaka ubona neza yuko ingo ziko zirasambuka canke abashiki bacu canke basaza bacu batinye ibintu byo kuja en couple ugasanga Linda kwanza uri en couple oya sawa je ndi en couple nturi en couple aho turaza guhura wowe utari en couple nanka stress muri kino gihe turaneze yuko bashiki bacu usanga yuko batari muri en couple cyane bakubesha ngo bari single canke bikabukuri biva kuki hariya ku ruhande rwanje jewe ndi muri pause 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 ndi muri pause ndindiriye uzeri serieux atanesha umwanya gushika kubera hari igihe nshobora gukundana n'umuntu ukabona ejo yibere mu bindi ndavuga umugambi w'amahoro ntawumve that's why nahisemo ngiriye pause rero hayizigiye inkera gute utari mu rukundo imyaka ibiri urashobora kumara imyaka ibiri ubayeho gute urukundo rwo rwa mbere tuvyemeranye uraza kumpaririza rega turakundana ndetse kugira relation iri entre fille et garçon byonye ariko uba wiyumva gute umaze imyaka ibiri muri wewe siko jewe sinza kubitahura cane ubona komerekejwe kugira ufate iyo decision urabona ko nkuze imyaka irarenze nabihisemo kubera yuko nanka kuba mu bintu ntabirimwo byanyavyo kugira ubivemwo warakomerekejwe cyari bimeze gute bundo namubwiye umuntu uje mariage aranga nawe si byarari mabwo rindira ngo ndindira none sho tuguma dukora iki okay agenda ukwiba nanjye nkaguma kwanje wibaza biva kuki iyo muri kino gihubona neza yuko atamu mariage menshi ari karaba mu gice cy'u Burundi waramubariye mugire mariage siko arakubarira ati manzi urindire yabo bambwira ngo arakenye
urumva hari abahungu bashira imbere ubukene nkamubwira tuzorondera kandi tuzoronka uyaye peut-être ko yari yihuriye n'undi muntu afite umufungo yo mutamufungura kugira ngo nisho gituma mugabo naje ico kintu ndagishigikira cyane najewe ntuwontegeka tugire mariage ataburyo mfise oya urukundo cyane kubaka ni amafaranga yubaka kuko iyo umuntu kwanza yubatse hari ibyaha bimwe na bimwe aheba ariko urazi yuko n'Imana irabihanira iyo ugize mariage siko ukarishinga ugwi wawe urugo rwawe n'umufasha wawe ariko ugasanga nta buryo ufise ujya mwana muzovyara wibaza yuko duca abaho gute byose nza kubishigikira oya ubuzima bw'ubusore n'ubuzima bw'iwawe nagushize mu rugo ntibibaze yuko coroshe wewe ubunye nukubayeho utunzwe n'abavyeyi bawe cyane wowe uriretse nditunze kandi mugabo aho binyorohera bibaza ni ko ariko binyorohera bikorohera kubera pete turi wenyene ndijenyene wowe rero ca nitwara umutwaro wenda gushire mu nzu urarihinzwe urarihinzwe sawe je nanje duhuye ntiduhura nkuzi urambaza wubayeho gute wa muri famiye urakora bimeze gute komsa nk'ubu wowe turahuye jewe ndafise utwo nkora nawe urakora uba ibujumbura urapanze nanje mbi bujumbura ndapanze amwe dupangishije tuyashije hamwe dupanga inzu imwe duhora dufungura muri hesi duciye dusuma ntiduteka twese twafungura none wumva oya mugabo rero jewe ico kintu ntuza kugihuriza ko cane urubanza n'ikindi kintu siko no kubaka n'ikindi kintu urugo nimba uzi ikintu ca mbere kibabaje iyo usanga umuntu bubakanye n'umufasha wiwe ukabona yuko naho babayeho nire tubazi shagundo twese kumva yuko nyipanze yabiguye muko nyene n'uyu munsi ko tubayeho wo kubaza ngo ubayeho gute ariko utashaka kubivuga hariho abantu nk'ubu atamishahara ku kwezi dufise usanga ubayeho kandi ugasanga usa neza utagucisha mu ijisho kubera iki urafise ukundi kuntu wiyesitana n'undi umaze kunga famiye uriyesitana kandi bigakunda rero abantu bavuga ngo bareka kugira amahayaje ngo kubera ubukene je suis pas d'accord avec je sindabishigikiye na gato oya ariko namwe mutwumvira rega turi no mu gihe kirasubise umusheri basi w'umunebwe umukobwa muri kumwe ari umunebwe sino mwese mukora umuntu akaba azi kuruha ushaka kubura ukuntu muba yego nukuri none uyo yagutege wamubare yuko mwose muhava mugira mariage akubera ati ntiharagera amuri kino gihe kandi yarakuze yego ari umuhungu akuze arenze 30 kandi afite akazi none ushaka ubuzima buri hayi gute baho mu buzima bwawe wenyine bintu byo kumbwira urazi ubu uvuga ngo urankunda uzana mambo za kitanda haujanio unkunda urandongora ukanshira mu nzu ndashaka kundongora mushire mu nzu bireke ariko turi no mu bukenesha mu bitahura turi no mu bihe bimeze nabi uciyumbarira Lina ndagushire mu nzu bunyene ariko ugasanga nibyo kubaka ni vyiza kandi ni iterambere siko ni iterambere umuntu abagezeko ariko uciye unyobrija ngo ari ugasanga n'uburyo umuntu yo baronka ni bwa buryo usanga umuntu ari kwambara aninzu nta birenze siko hama rero wewe ndagushize mu nzu turaronse n'ikibondo aragiye ku ishuri muri bwa buryo ndonka Lina ejo uzohindura look bundo Imana iyo iremye umuntu wese asohokana n'isahani yiwe ibyo basi turabyemeranya cyane umuntu ubayeho ntavyo utahura erega gunda abantu bose ntibabayeho ubuzima mu ngahe bujumbura hariho abaronka hariho abakize cyane kandi ibyo uguma wibaza ngo nzoronkeje hari n'ibintu ntugera utararonka mugabo wa muntu wamushira mu nzu mufise ubumwe Imana irabahezagira muronse kibondo Imana niyo kwemera ko umwana yitwa n'inzara ariko muri kino gihe usanga jewe mba mfise umukunzi dukundana Lina ugasanga mfise n'abandi bantu ku ruhande bagitano canke wewe ugasanga utuvangatiranya ndubona neze yuko ari byo bihora bituma kenshi abahungu canke umuntu kanaka tudashobora gushinga urugo bivuye yuko Lina ufise abahungu batatu ukundana nabo siko uribaza yuko jewe no hava ndagushirako depression yatari kumva yuko wewe uramvangisha abandi
siko ahubwo nawe ndabihuma nkavuga ati Lina hako twokubaka reka shaba aratenyenya hama jewe ebana jewe ndazi yuko ankorera byinshi mu gitanda tunamalizana tu anaenda hivyo munamalizana na mtaolewana umvise rero problem ahaniri ingorana n'ibiri nawe hari abantu baba mu bintu batazi ibyo bari kabisa ni bibi kuba muri relation yo kugira ngo muze muraryamana gusa mu kubazi none wumva woza kuntwara ngo ngire umugore wawe deja nje gukora ikintu arakora namwe mubimerera kubera erega ikindi kibazo natwe n'abakobwa tubwira dukundana n'abahungu benshi igituma abakobwa benshi duhura n'ivyo bibazo ni kubera ko abakobwa tugira itama abakobwa benshi ntibakunda kuruha iyo rero umaze kudakunda kuruha burya inguvu wakoreye ni handi usanga wisesagura kwa gundo kwa jama umungine hariya n'undi hariya n'undi hariya aha nkakora amavuta hariya nkakura igisuko hariya nkakura impuzu usanga wisesaguye uba mu buzima bwo gukundana n'abantu benshi mugabo uzi gukora gafungura icyo biriya urakundana n'umuntu kandi mwiyubashe kandi n'ibintu byo gukundana n'abantu benshi ibyo bigira abantu batiyubaha si byiza turi no mu gihe cabashiki bacu ubona neza yuko basambura ingo z'abagiye batandukanye abo bitwa bashuga dad Lina biramaze kugushikira urukundo na mushuga dad urazi kandi cyo mpangira naje byo gukora kubera baratanga amahera baratanga inoti nibaza yuko kenshi abagore bashitse mu ngo barijajara rwose ugasanga umugabo yakurongoye wambara ipantaro wambara isutiye ufite mu rugo ugasanga bifatwa wishakiye bifashwe wishakiye umugabo wagashaza hanze abana b'ubu bararakaye agufashe aca vyimenyera ibintu rero byinshi bituma abagabo bacinyima abagore babo n'ukuntu bifata mu ngo zabo basha bazana amanyama babona umengo barashitse umugabo baramufashe urumva rero wa mugabo anashitse hanze aca mu bindi bintu atari kujamo ariko wa mwana nawe kubera barishakira amahera urumva ashakora ibyo ashaka byose hajya kuryamana n'umuntu angana na papa wawe uribaza yuko byo bifasha iki kuri wewe canke byo babigize icyo bifasha cyangwa icyo bingize kuri jewe ndabona neza ko umaze kuryamana n'umuntu asumba kuvaho cyangwa meme akuruta imyaka myinshi bituma ejo utuba ku rugo rwawe ngo rugume kuko uba wamenyereye kuryamana n'abantu benshi ubuzi amasexe menshi bigaca bituma udashobora kuba stable mu rugo rwawe atari imana ikubwira ibintu sinzi ko nabubwira numva ngo kuza kubakana n'umuntu rero umuje mind ibyumviro bitangana deje ufite ibyumviro bikuze kuza kubaka rero ngo ube stable mu rugo rumwe biragorana ariko nibaza neza yuko byo biva kuri bashiki bacu kumva yuko badashaka gukora bakeneye kujya amahera bicaye icyo kibazo kweri ikibazo nibaza ko gituma mu bituma ejo hacu hononekara mugabo info kuya amaboko mu muzu umenya gukora wese ufu mukora ibintu kubera ko ubishaka cyane kabisa apana kubera ko ushaka amahera cyangwa kubera kuja kuryamana n'umuntu kubera ushaka ibintu kanaka basi bikore kubera umubiri ukora bigusaba hamu bikore n'umuntu mungana bazi omwe gusumba kuja kubikora n'abantu bakuze bagusumba imyaka ni n'umuvumo nibaza ko ari n'umuvumo umuvumo gose uramaze kuyagana n'abagenzi bawe bafise bashuga dadi hari cyane na benshi bahari bakubarira gute dutera gastori gatoyi ndakeneye ubuzima babayemwo kusohokana ubona ushobora kutirekura narigeze kuba ndahantu mu bakobwa bamwe twabana hamwe bambwira ngo Lina ngo wowe ngura umubono sana kabisa ngo erega n'isura urashobora kuyidandaza muri ibi canke biriya siko rero baragutwenga ubuje ndafite abagenzi bantwenga bambwira kubera iki udashobora kwisiga amavuta meza kubera iki udashobora kuronka imodokari kabisa nk'abo bafite imiduga kandi yabo kandi baba ahantu heza heza apana mu bwiza n'ahariya kabisa avuga ati ubaho uko ushaka selo n'ukuntu wenyine witwaye uramaze guhura n'umukobwa yoba yarahebanye n'umushuga dadi bari bamaze gusohokana n'igihe kinini yoba yaramuhaye ibigiye bitandukanye yaba uburyo yaba imodoka siko ibikurikira n'ibyahe mumvo yuko bamaze guhebana ibikurikira ni kuwo ubaho nabi kubera uba waramenyereye kubaho uteze amashi maze kubaho uteze amashi rero uwo muntu yapfuye cyangwa akaronka uwundi agusumba nawe kubera utamenyereye gukora bica bikuzanira ingaruka
urajya imodoka wamenyereye kuba mu nzu utari urihiwe bisha bikugora gose kuba ni zimwe mu ntambamyi nabonye zibashikira bihora bishika uratubona neza yuko bishika ukumva neza yuko hariho abagenzi babagutwenga kumva yuko nawe utararondera umushuga daddy ikintu siko hajya nimwe mu barondera je sinzi ukuntu bigenda ntabyo ndamenya ntibirashikira ariko biramaze gushika nawe ukavuga ati bwa bundi ibi bintu bambwira ko mengo nivyo nanje no hava nitamwo ariya umutama nukuri kwa Mungu ko babayeho neza sana gusa abana bose muzobona batagase bisagara shaka sana bankubita mugabo bose simitahe yawe turabizi benshi kenshi usanga ari abashuga daddy babeshejweho no kubera iyo mvo nyene siko yego nicyo kintu bo bahanura oya urumva kubera imitima biba yabemereye nta n'impamvu yo kubahanura ariko biraza gutuma yuko twebwe natwe ni mu bikwamo oya ahubwo niko cadufata ya decision yo kutubaka oya ndaga namwe naho mutubaka namwe bw'abahungu bubu mufisiga muri sekundi ibintu mwemereye muzakurongora abantu babasumba imyaka motife ngo bari hanze mugaca amaviza urumva mugaca amaviza mugaca amadolari namwe bwe nyene yo kuruha ni crise sasa crise simtumike oya gukora turakora rega ni ikibazo usanga muga akazi gute je ndafise abantu ngahi Bujumbura na meseye kenshi kandi umunsi baravye ibiganiro badushambira ati hanyuma warakoze nawe meseye ngahi Bujumbura kugira ngo amafaranga y'isabuni ikibinu kwa makazi ukareka gusuzugura akazi kose utarinze gukora ibintu bitameze neza utabikoze kubera ubikunda emera akazi kariko kose kakugaburira naho bo gutwenga nta muntu yashobora gutwenga kakugaburiye kakubesheje akazi ntugaye akazi ngo urumva ntagiye kwicara muri biro ntizagenewe abantu bose banke ntizagenewe abantu bose ushobora kubukubura ukashobora kubura umuplanto imana ikagutera itekereje ariko bino bintu nivyo hariho n'abagenzi bacu usanga kenshi bafise abakobwa b'aba diaspora ariko ugasanga ntamukunda siko amahera amukundira uburyo kanaka siko ugasanga amukundira uburyo kanaka ariko ndaza kubitahura yuko ari inzira nziza ndaza kuvuga ati ariko ni inzira mbi iyo ukundira umuntu amahera ubwo rukundo ntigwigera ruguma ntibibaho urukundo ntigwigera nuvuga gute ntigwigera ruguma byatari ahubwo urukundo ruza kutuma ya mahera yiwe umunsi yakenye canke umunsi yakubariye ngo ntayo mfise ucuvuga ati tugira uko apana no gukena rugomba ashobora gukundana n'umuntu nivyo nibaza ariko ashobora gukundana n'umuntu kubera ibintu kanaka ubundi urukundo mba numva umengo ntirusi ibintu byohagararako ego vyobaho mugabo ariko cane ntibihagarare ku mafaranga kuko amafaranga nuko bakunda ingendo bashobora gukundana n'umuntu a distance ukamukunda mutarazinanye duhuriye kuri rezo sosiyo kandi duhuriye kuri rezo sosiyo murazi ko ibintu byose bicana intege hari abantu bafite intege nko ku mafaranga cane kabisa tukivuga nawe kugira ngo ndakwemeze kibaza kubwira ndeka ndakurungikira amayinite cyangwa amahera ya bisi uzana kurungikira $100 gashobora umengo uramwishizemwo kubera amafaranga yiwe gashobora umengo n'ibindi yoguma bikora kandi ugasanga turi mu myaka iriko iratujana kw'isonga ryo kubaka hama tugeze aho hageze yuko aza wa muntu ugaca usanga umenga ibiharuro ntimubihuje ntimubibona kumva umengo ntiwomukunda kandi kubera ko umaze no kumurira amahera menshi nta nayo ufise yo kumusubiza ugaca usanga ukwiye guhadikiriza mushitse mu rugo rero iza divorce ziba mu mezi turabona neza yuko no muri kino gihe ubona neza yuko hariho imanza zibera ku mafoto zibera ku ma online agiye atandukanye mbega rino yo vyakira gute bimubaye ko akavuga ati jewe umusheri wanje reka ifoto y'ujaha nicare ngaha marene wacu hama tugire urubanza ivyo jewe ntivyomba aya nukuri nkubisigura yuko wamworonka umu diaspora kanaka akuba rero ati jewe urubanza rwanje ruzoba ndi Canada Lina tegura urubanza iyo ndakurungikira uburyo kuri Lina niyo kwemera mariage why numva muri jewe numva siyamini mariage ni foto omwe uvuga ati duhurire rero cyangwa ndiri izo tike inze tubigirire yuri ndakubone cyane duhure kwanza nimba wambwiye ko nkunda garamiya kira inze ndagusanga yuri bivugane tubonane omwe izo nayo mafoto muga tutarabonana habije byandi mpora mbona oya nukuri bazi yuko byo biva guke siya crise
aje ntavyo noshobora byo muri je ntavyo noshobora ya ariko urumva neza yuko byo biva kuri bwa buryo kanaka bataronka baba bakeneye bakemera kugira ngo ufite umu diaspora umuntu arenze yego urashaka kuburenze mugabo kuri jewe si uko kwera ya agenda gushimire cyane urakoze cyane ariko hari benshi baza kubibona baza kubona ikiganiro uco usanga nivyo ukuri kwame kuvugwa siko ukuri kwame kwivugwa ndibuka hariyo content nigeze gukora reka naramuvuge ni Alice niyo umusagira ibintu vyiwe kandi Alice niyo ndamwubaha cyane n'umushinga nawe we John kubera après iyo content nakoze Alice twarakoranye n'ikiganiro après yaho ndamubaza n'ibyo bimeze na John we yaragikurikiranye nanyandikira mbaratsi ayo makuru sindaye nubivuga ayo makuru sindaye yoga neza ariko turabakunda cyane ariko ukuri kwame kuvugwa ushobora kuba ubonye ikintu kiganiro ugasanga kubitahura ukundi utari ko byari bikwiye kumera ariko tubayeho kubera ukuri ikinyoma nta misi myinshi kimara ku isi kidasambutse jewe nimba nicaye nkavuga ikintu ariko kiri ukumva neza yuko uhavunyankira ico kintu shana amahitamo yawe nukuri n'amahitamo yawe kubera tubayeho kubera abantu bagiye batandukanye urumva neza yuko wewe byo bikubangamira urakita mu buzima bw'umuntu kandi twari muri deba umuntu wese aragira commentaire yari yose navuze je rero ku ruhande rwa ya n'umureka dukurikirana ashobora kubyandika muri commentaire akavuga ati je iki kintu mbora umengo cobuku kuri izimvo kubera ikintu kanaka ya ariko turubaha ide y'umuntu wari we wese yaba nziza ariko ntituzi gutandukanya ide nziza canke mbi ni ide y'umuntu ibimuvuyemo iyo ide ibikomeye cyane kubera n'icyumviro ciwe umuntu wese cubahira uko nyene kiba kiri Rina asante sana ariko ndakwifurije kuronka n'umukunzi urabona umwana nk'uyu kubera ari single ritarabashaka ndamwakiye uwo mukunzi reka abantu ndabashimire cyane ko yadukurikirana nitwa MC Gundo Sirayina behind camera turabona hariya n'imisoro igera kuri 2 hariya imisore yacu wa Legend ndavuga Rene Rakiti hamwe na Jalik merci beaucoup hasta la vista et ja bless ciao ciao